ca kabiri ni kibazo kijanye n'amadevize. Kibazo kijanye n'amadevize naco ni kibazo catumye niyumvira cyane. Nubu ushaka kugenda mu gisagara utembere uza gusanga ahantu hari kwabera inama irimwe abanyamahanga. Abanyamahanga binjira muri iki gihugu barenzeko mugabo waja ukabona abitwa ngo nabavunja amabiro doshaje ukayabona muga ntiwigera ubona iryo devize ntituribona. Hagira importation twaja guharura twasanze mu mwaka 1,300 millions de dollars bemporotesheje. Muga mu Burundi officiellement hinjiye amahera atarenga 200 millions. None mbega ayo mabiro do change arakorana n'amabanki cyane nakorana n'amabanki. Niyo bakorana n'amabanki ayo mahera begeranya jewe iwanje ku bwanje narinzi yuko biro do change ajya yo ari correct yayo madevize bakayazana muri banki. Je nivyo narinzi ku bwanje. None ubwo amabiro do change arakorana n'amabanki kwayo madevize tutayabona ba correct ubusa ko tubabona abanyamahanga turababona mugabo ntubona idolari na rimwe. Weekend igenda hajya kuri muzunguruke kuri plage zose muza gusanga weekend huzuye abanyarwanda. None mu Rwanda hari amarundi, ayo marundi baba yakuye ntayi wabo baje bazanye basi tureke ko bataza amadolari basi bazanye abanyarwanda. Muri iyo minsi heze fraud yari nyinshi cyane y'ibyo kurya bishora mu Rwanda. Ingozi, Muyinga, Kirundo, ibyo kurya byose byarira mu Rwanda. Muga sinigeze mbona ifaranga rimwe gira inyarwanda riko razoguruka Ingozi, Muyinga, Kirundo. Sinigeze mbona nari. No mose tuvuga ikibazo c'amahera n'amafaranga je rifo ko tumenya ayo mafaranga tuzava tuyahera ngira tugire troke duhebe ivy'amahera. Ico ni kibazo rero kijaye n'ama devise eze importation ukazibona mugabo ntiwigera ubona ama devise. Iwanje rero ngene kuri bwawo kabuhumvye bwanje kuko urumva je ntavyo nize. Jewe sinzi cari c'idolari. Idolari ni iry'umuntu cyane idolari ni iry'igihugu kuko je nari nzi ko ni nota ari y'igihugu atari y'umuntu. None amadolari karacinga ni nyene nayo amere nk'amarundi mu kugura ikintu ku isoko ugenda utwaye amadolari. Ivyo byose bisabe mwebwe nimwe murya kara inzego z'igihugu ico zokora kuko nimwe mubizi. Nimwave muvuga ngo ntavyo muzi murabizi. Nimwe mukwiye kurya kara inzego z'igihugu ati kora uku kugira ikintu kimera uku kuko murumva ko arakamara amazi. Urabona nko uca wumva yuko mu Burundi omwe tunyuruza amadolari arenga nk'imiliyoni 800 twiba. Nuvuga ayo madolari je wanje ndi profane mugace ivyo niyumvira. Je narinzi yuko ayo ma devise tuyashize hamwe tukayexporta hanyuma tukayaronka tukayabona muri circuit économique. Je narinzi kwa ari yacerekana ko igihugu kiriko kiratera imbere. Nivyo jewe aho ni wanje sinzi mwebwe kuko mbona umenga ntibibabaza mwebwe ari mwebwe mwarabahinga. Je naca niyumvira nti none ayo madolari ace yinjira i Bugande aho kwinjira i Burundi yinjiye i Bugande yinjira i Nairobi yinjira mu Rwanda yinjira Tanzania. Mu Burundi nta dolari na rimwe no kuvuga ntitwigeze tu exporta tourisme ntitwigeze tu exporta n'ivoka ntitwigeze tugira ikintu na kimwe. No kuvuga twebwe ivyo bindi bihugu bicaca vyidugira natwe tumanuka hasi kandi ibi bidugije ari bivuye iwacu.
ubwo mwebwe hari ico bibabwira nk'abantu mukora mu bintu vy'amahera hari ico bibabwira ivyo jewe mpora nivugira nti ifaranga mu bisanzwe ni birete je niko mpora nivugira mbesha ntabesha je mvuga nti ni nk'ibirete y'umunyeshuri yo yarosa amanota birete barandika ko naya la valeur ya birete cyangwa diplome iririye n'ivyo wimburiye mu mutwe wawe je nari nzi yuko nk'ifaranga rero ni correspondana n'ivyo twimbuye mugabo bishobora gushika ugasanga amahera dufise ni make par rapport yitunga twakreye nababwiye none usanze niburira dimiyo kandi nayungutse ibindi mwebwe muba muduhanura ikigega ca leta mu bisanzwe ni mwe mugifise muba mubona muti ko tutabona amahera tuyahigiye gute none je nimbuye ibiraya simba naremye itunga niko kintabona iyo birete nirondereye amahera yanje je ku mwaka ndashobora kwimbura itoni zitari munsi y'amajana 2 antuka ku mwaka je ndimbura sinimbura munsi y'itoni amajana 2 z'ibiraya muga nk'ubu noza kwironderera miliyoni 50 muri bahe kuri konte yanje mu cyangwa ntayo tuguha none yagiye ko arayiwanje rega nico gituma duca kuyagegeza yagiye sigwanje none nimbuye jewe nkirongera amahera miliyoni amajana gahe kashira kuri konte kubera ikigiye kuyarondera ndayabura ni ikibazo rero gikomeye iyo banki commerciale itransfer yayikuye mbega iyo liquidité yoyo iciye yinjira izoba exporte quand tumenye ko koko wewe exporte kandi wayanzanye no kuvuga naciye nsanga hariho jeu de cache entre BRB na banki commerciale ivyo byose nivyo bikora bitwara bizana méfiance kuko nabwiye je ivyo mvuga ndi mu profane na matière mugaje nimviriyo tuvuze tuti réserve de change nationale nibaza ko ruteranya ayo mu mabanki commerciale n'ari muri banki centrale yose nese réserve de change je niko ndavyiyumvira ibyo nza ndavuga bitari byo gabaza muranyigisha kuko nanje nze ndamenya tumwe urumva mu bisanzwe je suppose yuko niyo aba BCB ifise 5 millions bankobu ikagira 1 million ntuzeye BGF ikagira 500,000 yuko ayo yose duteranya nari muri BRB tukavuga BRB nayo hari yayo duteranije yose gacha tuvuga tuti réserve de change nayo est-ce que twovugisha ukuri ko uno munsi le banque commerciale koko iyo situation zitanga tereke hanyuma tugacha tuvuga tuti none abo bazanye liquidité nabo ko tuyegeranye yose aya CRDB aya KCB aya bankobu aya yose tuyegeranye tuyexporte kuko urumva nahazoza kaja muri KCB agomara y'Uburundi none ivyo biraba ubwo cyanye ni mwamwe exporta mu mpisho kuko irifuko mu exporta tubizi tukabya tuti kwa BCB turaze hariyo ayanganuko mugabo la preuve nuko turamaze kubibona aha amahera yanyu afatigwa hanze bakaja kubaza ugasanga na BRB baza mu bandi ntiyari bizi que tu as exporté telemonta agafatirwa Nairobi ku aeroport muramaze kubona amwe ya Inter Bank yafatirwa be yafatiwe ko yajikonga yafatiwe Gatumba rumva none ntiyari liquide dore rero burya buntu nibwo butera méfiance gatuma haba ikibazo nibaza kwica rero BRB kugira ngo rifoko tuza turavuga ahari amakosa aho méfiance iva je vraiment je suis pour chaque ubufise barawara igeranije ajya ma bureau de change yose akazana kuko uri kuraraba bureau de change nizari zikwiye kuba réellement gukora vagabo je murandaba ndi Tanzania
ngiye kuvunja passport neza barandikana nimero do passport bakamparesi amahera yazanye $200 tumuhayaya nkabona resi nkabona ko bavyanditse neza hamwe controlije iboneka gushika uno muzi mwese yigirira ivyo ashaka mugabo je ndazi yuko twogira coalition twese twafuma tuvuga je nari nibajije nta yindi nzira parce que je bureau de change vraiment je n'ai pas confiance nanye koresha n'abantu ahubwo bafise umugambi wo gukubura icitwa devise baja kurinyegeza kuko preve dushake dufate bureau de change au hasard ikorana n'abantu duheze tuje kuraba situation y'iyo bureau de change kuri compte devise turabe situation nimwasanga simwe mwamana nabo kayerema barayazana caje baja kuyanyegeza ivyo vyose rero umva arayajanye jewe aca yangurishako meshi gituma namwe muca urumva je nayaguze nkakuzanira utransfera mu gutransfere kuri to officiel igitwa twose je kwera ndabibona je twariko turaharira na FM na Banki Mondiale je nuko nababwira bo urumva situation objective jewe mba nzitari nkeye mugabo bazi biki je nababwiye muvuze ngo rero ngo devaluation mbega mwaharuye gute jewe kuko mvuga politique je nababwiye nti mwebwe ingorane mufise mupimye ku munzane la masse monétaire frambu na masse monétaire devise niyo muharuye muga ntimwigeze muraba yuko muri region muravye neza je naciye ndabaza ikibazo none ikiro c'ibiraya cogugwa 5000 frambu ikiro c'umuceri kiragwa 10000 frambu nyereka la valeur économique mu gihugu ni giki plus-value parce que ikiro c'umuceri kiguzwe 10000 ko mu economie di Burundi ciduga urumva no munsi mvuga ngo yarashise uvuze rero ubu ikiro c'umuceri duce tukigura 10000 francs economie mu Burundi ciduga tugisha ukuri bwe muri aba economist je nabaza muri banki mondiale na FM nkabona ayanga mutemeye ivyo rero nurumva rero mwebwe ntimuriko mukarikira masse monétaire Burundi par rapport aux richesses du Burundi muriko mukarikira ku ma devise oro nanje fise abasuma bayivye erega nagiye hajya kurondeza niyo bayakuye none aya bavuga ngo mamidi mugaba abantu bakaja kuyagaruka ari likide vyagenze gute abo bantu je novuga nti bariko baragira sabotage économique kuko ntivyumvikana ngere muri aba economist ivyo vyose bikaba muri ko murarorera ukujerega je hariho nabajije muri mwe bw'abanki ko iki mutigeze muransenya mutubwiye muterega igihugu kiriko kiratembagara tukirorera ukunyene muri aba economist nimwe mubibona mugaje ndazi neza dufate kuko vyatanguye neza na neza 2017 niho vyatanguye kiravuga kubera iki mwebwe muri aba economist mutigeze mubiransenya abo bantu no munsi ni washira $1 kuri 5 shaka kuvuga uti ndarishize kuri 7000 ejo uzosanga nabo bacarisha kuri 9000 kubera ni circuit yibereye ahantu twe tudashobora kumetriza ubwo tuyimetrize ni les banques centrales na banque commerciale dufuze tuti ubu tugira twe tugwana urugaba je ndazi yuko nta mezi 3 bomara hajya tutabonye stabilité ya ntuze ya marché de change.